Amahoro reka ndabavunira akagohe kuri Linux. Gira ibihe by'umunezero mu buzima bwawe hamwe na Linux Music Company. Uruganda ruhinyanyura amasanamu hamwe n'amashusho ku buhinga bugezweho. Ubuhinyanyuzi niwo mwitwarariko wacu. Mwari kumwe na Gina Generite Riteka, umumenyesha makuru kuri Linux TV. Yes, reka ndabaramutse cyane bakunzi ba Linux TV, nize ko mumeze neza cyane aho muri hose nkuko mubibona kuri micro nanje meze neza cyane. Murabibona ndi kumwe n'umuvyeyi wacu uwo no kwita benshi twagiye turamenya ku izina rya Tambwe. Niwe nabazaniye uno munsi, niwe tuza kuyaga, araza kutubwira byinshi kubijanye nawe, araza gutanga n'impanuro ku rundi rwaruka muri rusangi muze kubana natwe. Muri kumwe nanje Gina Genera. Home sweet home. Home sweet home. Turashima murakomeye. Ndio ndashima ukuntu muragije kunyamagara, muraje kuniwa iteka kwira na media yanyu. Ibana iwamugisha muteze imbere imedia yanyu, murakoze cyane. Jinda yanjye ni Sirno Jeni yitwa Nyonzimana Aniseti alias Tambwe. Jewe navukiye mu Gagara muri 5 Wacu. Home sweet home. Ndakuriye kwijabe kushika imyaka mfise. Ndarongoye kwijabe, ndaba kwijabe ariko imbere ya basket, ariko kutere ya basket njo muhira. Home sweet home. Ewe ubu jewe ndakora akazi kanje, je no mudeklara ndakora kuri Paul. Kuva ndakora kuri Paul ndavyaye niko ndakora kuri Paul ndafise 20 ari kuri Paul muri douane. Kushika ubu akazi kanje niko budeklara nakandi niko ndagira makomedi yanje yuko Imana yamfashije kuba umusitare nuko bira abantu nacho kushika ubu akazi kanje ndakora akazi kamfasha nikaronga akazi nakora abantu amasosiyete ko na publicité, ndagira publicité kushika ubu njo kazi ndiko ndakora. Ndabashima, murakoze cyane. Jewe isigura ya Tambwe mu Kirundi bitwa inamu. Nasikia jewe mu Français bitwa lion. Jewe sasa probleme kera ndaje kuba mu guruguru kubera ndiko ndagiye koga mu ndangwa bavuze Tambwe kubera ubuguruguru nahitwa Tambwe. Abantu bose ari mu Gagara abantu twakuranye bavuze Tambwe. Tambwe ça veut dire lion mu Français, mu Kirundi to inamu. Jewe ndabishima, ndafise umuryango narongoye mu 2001, ndafise abana batatu. Ndafise umugore turabaho kwijabe. Je ni Murundi, probleme ndakuriye ahantu biko baravuga igiswahili. Igiswahili cyinshi cyane, ikirundi je ni Murundi, je nuvukira wanga. Jewe
ikintu cya mbere ndashimiye kubera je banzi nga kwisi yose ni kubera Tambwe kuva ni umwana niko ndabitanguye kuva niko ndagiye ubuguruguru bwanjye bose niko ndagira tugiye turukumena n'abatipe twakuranye tukagenda ndabitanguye kuva ni umwana ndabona abantu biko n'umuryango biko ifotora nagiye Tambwe basanze Tambwe indani kushika ubu ndakuze ndabizi ibintu byose ni Imana nukubana n'abantu baranzi neza. Ikintu cya mbere ndashimiye na basketball jewe kubera je n'umufana wa basket abantu bose baje kundikunda kubera basket je n'umufana wa basket ukuntu kushika jewe Tambwe abantu banzi ku mapicha kubera umuntu wose agendeye inyuma Tambwe yasise gute najo mukuntu kose ni kino twakoranye na Coro n'umugenzi twabanye kwijabe twakuriye amwe muijabe Coro avuze ati Tambwe turaje kuba umunsi umwe mu level de day y'umutipe mugenzi wacu Coro na Ziyadi biko bayifotora najo ndagiye inyuma Coro après ubu Coro avuze ati Tambwe nukubira iki ushaka konona amapicha ninda yakwamagaye uze winjire ku picha. Imana iratanga mu bintu byinshi yuko abantu bose nga kushika ikigali mu Buganda muri Kenya abantu bose baranzi Tambwe yereka kwinjira mu mapicha y'abantu nuko byanjye byatanguye uko abantu bose bamenye ndabishimiye ko n'akazi kanje n'abana banje babone papa wacu nabo babifata ko n'umugoro wanje yabifata kuti yowe ubustare bwanje buvuye ni ku mapicha tewe ndabishimiye yuko probleme kuva ndaje kuba umustare ndabona Imana yamfashije kuzinanye n'abantu biko baniwa tuma contrat tukugira ama publicité yuko ubuzima bwanjye ndabona ndaronga mairie y'ukuri inzu abana banje bakagenda kwishuri jewe ndabishima cyane ndashimiye n'igihugu cyacu ki Burundi ndashimiye n'abastare bose abarundi twese tashaka leta itufashe ku mugongo itufashe ukuntu tuteze imbere igihugu cyacu abastare bose abakomedi n'abastare tuteze imbere igihugu batufata ku mugongo ndabishima cyane ndashimiye na media yose yanga Wacu mu Burundi. Runani ni ekipe yanjye kuva ni umwana niko kubera muri quartier yacu Runani ni ekipe y'umwijabe Runani nuko ndakuriye kwijabe kushika ya imyaka mfise ndakuriye kwijabe turi kumwe n'abacoro barofombo ya ma generation yanjye twakuriye mu ijabe Runani ni ekipe yanjye mu maraso cyane jewe ndakunda basketball ndakunda yuko basket y'ubu iko iraba akateka mu bana bacu yuko kwisi yose ubu barazi basketball abarundi barazi kukina basket nuko umugwi jewe ni mufana wa ekipe yose ya basketball ni ekipe ndakunda y'umuhira ni Runani
Gwaruka wacu abana bacu mu bintu bya kera kuva je navukiye kera tuba imyaka mfise twakuriye turafise ingeso nziza y'abavyeyi bacu baje gutwanura neza gushika ubu kubera ibintu bya WhatsApp ibintu bya marezo sociaux ndasanze abana bacu biko baronekana kubera ibintu bya amafilme biko babona kera ukabona umwana ubu niko ndagenda hano ndabona umwana afise 12 iko aranywa inzoga biya bintu jewe mu buzima twabanye mu buzima wanyu twabanye n'aba grand sere abantu twavukana je mu bintu ufise imyaka y'ukurenge ufise imyaka 20 na numwe ukabona tu umuntu iko aradraga biya bintu nabibaho je ikintu je mu kintu mfasha igihugu cyacu n'abana bacu ikintu jewe ndashaka kubamenyesha ukuntu kose kuba tufise indero y'abavyeyi bacu biko baraduha naho ibintu bihuguruguru kugenda kubera uyu aranywa rumogi aranywa inzoga wewe ufise ikintu umwana urezwe n'umuryango ukureza ukaba naejo ukafasha abavyeyi bao uki papa wacu yatujana kw'ishure twayize amashure mama wacu yatuyize amashure ibintu kugenda amagrupe kugenda kunywa urumogi kugenda mu bintu gusambana ufise bilia ufise responsabilité y'ubuzima bwawe biya ni ikintu cya mbere ndabasha kwisugara abana bacu bagende ku murongo bagende akaranga k'igihugu cyacu k'Uburundi umva abavyeyi bacu umuntu wose afise umwana akamwereka umukunde n'umwana ukamwereka parafise limite kumwereka ibintu byose najewe ndashima ukuntu imedia yanyu murajeje kunyimvite ndashima abanyanyi wanje bose ndashima n'abarundi bose bari imbere yacu muraduha agateka mu gihugu cyacu k'Uburundi natwese ndabashima mube home city home runani ya ni home city home imedia ewa imana ewa muduze mu gihugu cyacu k'Uburundi ama media namwewe mambonye abafana banji n'amakungu mumbone Tambwe home city home ciao bye bye.